ikizajya jambo Farias yavuze Farias yavuze ngo hari abantu baca bijajara bakibagira yuko bakwiye gushiramwo ingufu nyinshi mu kazi kabo ugasanga ngo wewe gusa yaryohewe kubona nakoze nanaka Olivia kuririmbira kubwira ngo naho ngo wanshinje iki niki ati jenza ahita mbyemera kuko urumva neza ko ndi mu rukundo rwose ndi mu kazi kose bigi twizamukirira aho hano Kivodo Monica Fleur muzi yuko yavuze ko ibintu byinshi bigiye bitandukanye abona yuko yaciye muri management nyinshi zigiye zitandukanye yavuye kwa Peniel ndavuga muri Mire Makers team cyangwa Mire Makers gang aravaje management shaka hatu inyuma yaho yafashe n'abantu bagiye batandukanye ba peshe bination so mfite n'imbuga zengukana bumenye abona yuko hindura ama YouTube show nyinshi mu nyuma birangira koze YouTube yiwe person navuga ati jewe umanikora mu zibwa twe kiwanje kandi wanda nkora ashaza mu gihugu cy'u Burundi giragiye mu gihugu cy'u Rwanda kuko izo ndirimbo zose aragaruka izo zose azikore mu gihugu cy'u Rwanda muri Kenya ama video n'ibyo bitandukanye ariko ubu kwari mu kubutaka bw'u Burundi abona yuko itakuboneka amafoto ariko kumwe na Meli de Ki bivuga ko bafitane ubucuti bukomeye cyane nkuko indimi bigiye bitandukanye ariko ibyagaragaye nuko yarangiye agiye gukora indirimbo na Mona Walda mu Kenzi indirimbo reki kuko na Joel muri Kuza Music igiye gusohoka vuba cyane rero ni indirimbo na yuko Kivodo kuba maze kuyumva bwati kwa nimbizo biryoshye cyane abantu babiragiye hamwe agikomeye cyane by the way ikiyo cyagiyose n'ikindi ni ikiyo cyakubwa kuja hamwe ugakorana kuko geje kora muziki w'u Burundi ku bisata cy'abigeme bafite ikibazo gikomeye cyane nta support yari bafitana hagati yabo nuko ni haba nayo simwifise inguvu nyene cyane uvuga ati no nguvira hari nk'abahungu kuko abahungu bogeje kuraba n'amahiti bakubita ararenze muga bigeme n'ugeze ngo raduze nuko radugije no muhungu ndavuga bamera radugije na B-Face mona ko mayiheka kuri ba B-Face na ba Dramati n'abandi ariko bikobwa hagati y'abakobwa ubwabo ntibikunda kubaduwa kiretse gusa Estanish yagerageje akagwana wenyene n'abasigaye ndi bose ubona ko vyanse ko bakora bonyine ndibaza ikintu gikomeye cyane bagiye gukora n'abakobwa basa kandi bigi ibuka neza yuko abakobwa mu bisanzwe nubwo botagaragara ku bwinshi ariko ibuka neza yuko abakobwa bafise ntugati aho basanzwe banahurira ni nk'ishira mu ryabo bagize rero iyo tuvuze ngo ivya support tugasanga nibo umenga ntibazi imbere ariko iyo shiramwe nubwo barikoze Kivodo niko ribafashiki ko n'indimbo nayo basohoye nta byahatari nta byahatari ariko ngira ko batarose abahungu baheka ico cyatumye ngira ngo indirimbo bwa itagenda cyane sinonye bwabo promotion kwabo sindende abakobako tu yani siyo tabintu bakona fanya so rero biragoye rero gukora bonyene nk'abigeme muga nk'ivyo bibonetse turabasupporting abasaza babo bana biragoye cyane tuvuga yuko mu bisanzwe uri kurakora ntiwo uno munsi umuntu akudugije ntiyongera agaruka gufashe so ni bashira ingufu zabo hamwe niyo mpamvu navuze ati hanje ifoto wa supporting ivyo korakora ino ndimbo ya Mona na Monia tuwa supporting ubwo gerageje kuraka bisa n'abantu ubona yuko buge na Monica Fleur yadugije n'abari n'abahungu ba Pechi Bination n'andi bagiye atandukanye niwe bamufashe kuboko akafasha kwandika indirimbo kumutwara muzo kugira ibiki n'ibiki mugo mwigeme wo muretse ebaje yiryamye acube ngo siha niyo mpamvu usanga bige muri Buja Flavor no kuvyaca bivyara cyane ku bwinshi cyangwa cya bifashatse kugira ngo kumigeme aje muri Buja Flavor avyara mpamvu si indi niyo nyene mpamvu si yo ni nyene mugo nazo gufasha kabiri Kivodo mugo gufasha azogufasha niba iri plaka gufasha no munsi ejo azogufasha naje azogufasha azogegera bwati nanje kumiki nanje raba rero nanje umpe naho gacura bakacumara amati no yoga yuko tugera kunyere kwera extra mini tufanye kakidu usanga wavyaye cyangwa sanga ugize kindi kintu utari sanse gukora ako karere bari gatanga kuri Scott ariko bigi ntaje yigumye muri cyo kibanza ndekavuga ati canishi ikizajya jambo Farias yavuze ngo hari abantu baca bijajara bakibagira yuko bakwiye gushiramwo ingufu nyinshi mu kazi kabo ugasanga ngo wewe gusa yaryohewe kubona nakoze nanaka agaca yigibagira Kivodo nuko hajya udurabe yari ingufu ziwawe uvuye hasi wewe nyene wowe urabihavaho buzivalere yavyo kugira ngo ushobore kuguma uri hajya ushobore kumaintain igare vuba rugezeko nakajaga rusha mu muzuko akagukwega ntubuzefore yakoresheje urabona no munsi birakunze ejo abantu barakomenye ntumenye ingufu zavyo n'uburemere nico gituma bukeye ico byaje njanduka ko mugabo nka Estanish ashoboye kuduga wenyene urabona ingena pambana ari nako bigi ndakwibutse neza yuko abatumire bacu ngo tayari kabisa ariko akanya nako ariko Kivodo ndumva ko abatumire bacu abona yuko indimo giye gusoka cyonyene gusa ndima Easy Boy mutama ubuke kumwe na Mona wadanye ndimo bise kukadirisha hamwe na B-Face on the Free gusoka vuba cyane
amasaha yamaze guheza gukogwa nayo na nyene Johnny La ku makuru mfise numvise ngira kaze no ndirimbo indirimbo ya chill vraiment ya bien sana ya chini ya chill guciringa okay nari nkangutse urumva ko turi mu bihe bimwe mu bya motomoto nagira mvuga ati none nayo igicigwa mu yabira ikibazo wamaze guhabuka. Alright, ndikuvuga ko audio yakozwe na X Factor, video ikugwa na Johnny La. Hamwe kwa kuzi mu filme now by the way indirimbo filme guhana yakozwe na 62 July Films. Bakoze indiri no filme imaze gushaka ku rubuga rwa YouTube rwa 62 July Films. Ona ko bashaka kuja kuyagenda bayirabe indi masotsi no filme masotsi no musinyine yakozwe na Esteem director na storyist Esteem nyene. Ama production ikugwa na Momo hamwe na makeup ni Keri. Yes.